kwicira umuntu mu gihe umuntu atandera afise ariko afise impano cyane gose. gute? Indero nyene urumva, indero no kuririmba biri en parallel kubera uko witwara no kuririmba barashaka kwa pressure ingene uririmba ariko bakanka ingene witwara. Hanyuma rero ivyo bigaca biza kwa affecta ya mpano yawe. Ejo ugasanga umuntu ariko arakwinuba kandi yari kugufasha kubera ko nta ndero ufise. So rero umuntu wese biravana naho yakuriye, biravana nahaba. Hari amazi iminsi haba amasho muri no sama, amasho menshi akagenda neza, ayandi nayo ntagende nkuko atabiteguye musanzwe akagenda nabi. Bamwe kavuga ati baraba neza bategura ibiteramo ni bashire ubumwe hagati mu baririmbyi ntagume ari babandi bifese nanaka. Harakenewe amaraso bashasha muri entertainment. Kunshira inyuma ni vyiza mugabo bivanye n'ingene bama baza kubizimya n'ibituryohera twebwe. Ahubwo dusabe leta kweri igire ikwita gashi kweri ziraraba. Akazi kacu nako mwijoro. Twebwe urumva hari abantu bagenewe gukora ku murango n'abandi bakora mwijoro, abo rero ni twebwe. Cyo mu gihe tukoze mwijoro kazubona hajya bitanguye baje kubizimya birabishe cyane. Simba nza amasezerano bafise abateguye ibiteramo na meri mugabo kameme babe bumva yuko vraiment bijya biranga amahoro kubona abantu bariko bakora sho gushana zamna zijoro birerekana ko igihugu nyene ari nyabagendo gihagaze neza. Mugabo iyo babizimije berekanye ko umengo umutekano ni muke yaba batureka turyoherwe. Rero kenshi bimaze ko kumva ko nka gatatu kubera baba banshize mu bibanza vya nyuma ngo mpereze nkasanga aho kuririmba hageze bariko barabizimya. So babizimije ntarajayo babizimya ndiyo. Nkace numva nyene public igenda iridoga kandi twebwe tuba victime. Ubundi ababiteguye nibo baba bazi ingene babiteguye. Mugabo abafana bacu ntibazozi baratwidogera si twebwe. Yangira ngo warabibonye ku giteramo ca Dunda na Buja FM, giteramo ca Chameleone giheruka. Bose baravyugaye. Nyine biraduca intege. Baze baradufasha badushigikire baduha umwanya. En tout cas vraiment bizotuma nyene n'abafana batwizera kuko je nimba yaje akabona sindirimbye nkuko yabishaka ejo nteguye ikindi giteramo ntanyikoze. Birashobora kwicira umuntu mu gihe umuntu atandera afise ariko afise impano cyane gose. gute? Indero nyene urumva, indero no kuririmba biri en parallel kubera uko witwara no kuririmba barashaka kwa pressure ingene uririmba ariko bakanka ingene witwara. Hanyuma rero ivyo bigaca biza kwa affecta ya mpano yawe. Ejo ugasanga umuntu ariko arakwinuba kandi yari kugufasha kubera ko nta ndero ufise. So rero umuntu wese biravana naho yakuriye, biravana nahaba. Hari amazi iminsi haba amasho muri no sama, amasho menshi akagenda neza, ayandi nayo ntagende nkuko atabiteguye musanzwe akagenda nabi. Bamwe kavuga ati baraba neza bategura ibiteramo ni bashire ubumwe hagati mu baririmbyi ntagume ari babandi bifese nanaka. Harakenewe amaraso bashasha muri entertainment. Wowe kubwa ubona ibiteramo vyose bijamo abantu bamwe. Ubu hora ubona nande. Usanga ari agasirikare k'abantu 6, 4, 5. Usanga aribo bari mu kazi. Usanga aribo bari mu kazi nyine aribo baboneka. Ni vya bindi rero nakubwira. Ntibarondera umuntu yazimye, ntibarondera umuntu atari mu kazi. Niyo mpamvu usanga baboneka abo bantu. Urumva? Hama kubijanye n'ivyo iminsi yose ntivyamye bimeze neza. Nkuko nawe utonda ugasanga amatara yacitse, kazi kawe kagasubira inyuma. Ni kujya ushobora gusanga wavyutse umeze nabi, kazi kawe kagahagarara. Nico kimwe ibiteramo vyose simpaka ngo bigende kumwe. Organisation si zimwe, publicité si zimwe. Hari igihe usanga wavyihutishije nta mwanya wa promo wabihaye. Muri uwo mwanya ntuba witeze ko biza kugenda neza. Ariko ubundi abafana barakunda umuziki. Kandi ababa bariko barabakunda. Turafise ibyo tubahereza. Rero kandi hariho n'abasana usanga wamurondeye ati aze muri iyo concert. Ugasanga ari busy, arifatiriwe n'ibindi. Cyangwa ugasanga amahera wamuhaye
imuhuje. Rero si kuvuga ngo nako utamubonye ngo bisigura ngo nugukumira. Je sindi umu organisateur w'ibiteramo mugabo bakurondera kubera bazi ko public ikureklama. Biri sawa cyane umufana n'indirimbo nyinshi nziza uno mwaka wa 2025 mu mpera dutegura iki muri rusange project hafi muri uyu mwaka nyene ndiko ndagerageza gusa n'uwaheze sivyo. Nibaza yuko nabemereye album ndiko ndapanga nuko hari ibibazo byinshi bavyitamwo burya zo bari album ya mbere. Yes. Ibintu vyitamwo bitoro amatara iki byose biragorana sivyo cyo tuyita ibibazo ivyo bicibita ibibazo rero ugaca usanga kubera ko hari ibintu byinshi usanga bigukostinga nyene kandi bisaba ivyo bintu ndiko ndavuga ucura biretse niyo mpamvu barareka single nyene nza ndasohora kamwe bazi vibing uko nyene. So Bface umuziki ndazi ko umuziki ari ikintu cambere kigoye. Umuziki biragoye gukora clip video, biragoye kwandika, biragoye n'ibintu byinshi bisaba kwitanga kwinshi cyane. No munsi Bface ahageze ububona gute muri rusange kwiterambere ry'iwawe? Cembo nari sawa ndagerageza ndagerageza kuba ama style yose ashoboka. Ndirimvye afrobeat nyene jo nkahindura nkaba old school, vuye muri old school nkaba ama piano, vuye mu piano nkaba dancehall. Urumva jewe abafana biwanje bambo baryohewe buri munsi. Bface office novuga ko ari nk'abafana benshi cyane, office abafana benshi mu mihingo itandukanye gize igice cyacu cy'igihugu cy'u Burundi. Akenshi muri show iyo bagutumiyemwo harige bakuzimiriza ko sinzi abafana bakagenda bidoga turagene Bface turagize gute. Akenshi kandi ukunda kuba uri mu bantu mu barimvyi baza guhereza. Cyo nababwira nuko ndabazi kuzunguruka intara nka zose public mfise ndayizi. Abafana kweri barankunda kabisa kandi nanje ndabibashimiye kunshigikira. Kunshira inyuma ni vyiza mugabo bivanye n'ingene bama baza kubizimya n'ibituryohera twebwe. Ahubwo dusabe leta kweri igire ikwita gashi kweri ziraraba akazi kacu nako mwijoro. Twebwe urumva hari abantu bagenewe gukora ku murango n'abandi bakora mwijoro, abo rero ni twebwe. Cyo mu gihe tukoze mwijoro kazubona hajya bitanguye baje kubizimya birabishe cyane. Bo simba nza amasezerano bafise abateguye ibitaramo na meri mugabo kameme babe bumva yuko vraiment bijya biranga amahoro kubona abantu bariko bakora show gushana zamna birerekana ko igihugu nyene ari nyabagendwa gihagaze neza. Mugabo iyo babizimije berekanye ko umengo umutekano ni muke babe batureka turyoherwe. Rero kenshi bimaze ko kumva ko nka gatatu kubera baba banshize mu bibanza vya nyuma ngo mpereze nkasanga aho kuririmba hageze bariko barabizimya. So atabizimije ntarajayo babizimya ndiyo. Nkace numva nyene public igenda iridoga kandi twebwe tuba victime. Ubundi ababiteguye nibo baba bazi ingene babiteguye. Mugabo abafana bacu ntibazozi baratwidogera si twebwe. Yangira ngo barabibonye ku giteramo ca Dunda na Buja FM, giteramo ca Chameleone giheruka hose baravyugaye. Nyene biraduca intege. Baze baradufasha badushigikire baduha umwanya. Antuka vraiment bizotuma nyene n'abafana batwizera kuko je nimba yaje akabona sindirimvye nkuko yabishaka ejo nteguye ikindi giteramo ntanyikoze. Urumva ko ubu nkwege kandi bitabaritse cyane. Rero je vraiment public ndazi ko dukominikana neza nshitseyo bararyoherwa. Ariko we system nanje mfise sinzemera ko banshira inyuma. Oya ivyo by'ubusuperstar by'ubustar ntavyo nkeneye. Hariho abarimvyi badakunda ko muri show cyangwa mu giteramo yuko batangura ngana gasuzuguro yasuzuguro. Ariko nubwo abifata nko gusuzugurwa ni wowe na confidence yawe. Ibikorwa byawe bimeze gute? Nimba uzi ko abanyagihugu babikunda bagutanguje ingorane. Jewe sintinya gutangura mpamagaye ati nguririmbe kontra dufitaniye wandishe nakindi. Ahubwo nama ndanabisaba bakaguma bambwira ngo oya ngo uririmba inyuma. Je sinzi kwera impamvu. Akandi kantu ka afishe hari abantu b'abaririmbyi kuri afishe
iyo bamugize mutowe na munini ajya gahari ako gahari karumvikana kubera nibaza ko mwese mumamura abaririmbyi rero ubonye bagize agafoto ka gato abandi bakagira nini sinibaza ko imashini ari ihenda we wabikoze niba wihenze kubera bose n'aba artiste kandi bafite public bahenuze ingana none woreka kwitoga ari we nyene deje kwibona nyene kuri afishe ukabona bamwe babagize batoya abandi babagize banini ucumenguje guherekeza abo bajama ucumengura umusekirite kabisa mugabo urumva uko biri kose bose n'abaririmbyi no kubereka ko aho uri kurakreya urwanko muri bo acavuga je kubiriki bandutisha naka muga kameme kandi tunabiravye none wowe nkuba gushize hamwe na Fizo cyane na Kidumu imyaka bakoze urumva nyene ko ushabura ngo bakugize mutoya muga ari abantu munganya carrière imyaka experience zingana ubikoze na je no shavura gaje nko kuri abo je sino shavura rero Kidumu Fizo na nina oya sinshobora abantu byakira avuga abantu barandenza barakuze bakoze ibintu ntarashikako mugabo mbonye nk'abantu turi kuri muri generation zimwe aho bikoze naje no guhamagara nkakubwira nisho ntayo nzamo kandi yakurisha ndamubwira amara yawe yes so urumva mba nibaza yuko umuntu nimba tuvanye tukavugana contract tukavugana kanoti affaire biheze ntibiheze kabisa ari agaciro bakwiye kuguha none nk'ubuci ushika waje mu giteramo washika ukabura naho wicara kandi umuntu ari we yagutumiye none wumva ngaba baguhaye agaciro umuntu yagutumiye arategura aho wicara akanakuzimana sivyo none yes ndabatumiye kuraba indirimbo yanje yitwa Oya iri kuri chaîne yanje yitwa Bface Official hama kandi kugira ubone ibikorwa vyanje byose uje kuri TikTok nitwa uko nyene, Facebook nitwa Bface on the floor, Twitter nuko nyene, Instagram nuko nyene, Snapchat nuko nyene, hose ndahari kandi unkurikiranye urabona mu challenges atandukanye ibikorwa vyanje ivyo mba ndimwo ama concert ibintu byose bishoboka bijanye n'umuziki wanje. Ni na clip video wakoreye ruguru hajyantu hari he hari mu ntara ya he? Ni mu ntara ya Muramvya. Okay. Bugize kabiri ndahakorera indirimbo yanje yitwa Ndabe nayikoreye Bugarama. Hanyuma iyi nshasha nayo nayikoreye ari ama image ari mu ntuze ari Muramvya ahantu bita mu rya Rusera. Ni hari Eglise. Reza murabona yuko ziya view nyine ari nziza cyane ku muntu ashaka kuza gutemberera igihugu, ku muntu ashaka kwera Jesse focaliza kuma piscine n'ama etage. Kandi nta muntu yova hanze aje kuraba ama etage mu Burundi nta yariho. Naya hari iwabo barayafise, ama piscine barayafise ariko ama nature menshi ntayo bagira. Ariko iyo yerekanye biraba motiva kuza kuvisita igihugu cacu. No motiva nanje bade baririmbye kuza barerekana ibintu dutunze mu ntara hagati mu gihugu byo tuma umuntu aje ngaha ashobora kuja kwatemberera agahindura ivyumviro ko na klima zaho ziri different n'izi Bujumbura. So rero nibaza yuko ababibonye barabonye ko araga clip keza. Nshimire John Lar, nshimire Igbana, nshimire kandi nani Trust Beat yakoze audio, hama Bedi Best na Gigabit bakora mastering. Nibaza yuko tusibagiye no jya mwige marimo nwige marimo Twarlen. Hama kandi shimire n'amagaba baravugijemo ama instrument amye amekambira yakaranga indonongo ya shimire kandi n'abakobwa batambye Kirundi bitwa Fly Girls. Shimire kandi n'uwarishe video yitwa Turel Karim. Okay. Imana imwezagire. Je nibaza yuko timu yose aho baherereye barakoze kuko twatanze igikorwa ciza cyakiriwe neza. Yari bambonye ngiye kuririmba mu Rutana kuri frontiere mu Tanzania no mu Burundi. Barabonye ama video na postinze abantu baje ko babuza abo baje ariko nayi postinze indirimbo no munsi. Ejo twariko turayiririmba na bose vraiment. Numvise ndyohewe cyane kuba indirimbo yarashikiriye igihugu cyose. Kandi nibaza ko ukuboko kumwe kwiyaga ntikumara ubugi. Rero iyo ukoranye n'abantu benshi muga collaboratinga muzana igikorwa gifise quality. Ni n'abafana cyane hagiye uvuze umufana
akenshi mba numva umuntu wa ruguru iyo bafana nta buryarya bashiramo, bari real aremera indirimbo akaja kuyigura kuri studio kuri 200 francs y'amahera y'amarundi, akagashira muri kati mwarakumviriza cyane gose gose. En tout cas vraiment abashimire gose kweri baragerageza kudushigikira, nubwo nyene rimwe na rimwe usanga ama connection bagora, n'amatara akatugora, mugabo vyose bizoja mu buryo ni sawa. Nibaza ko atacama ari cyahiye, ntivyama bimeze neza ariko mugabo bizogenda neza, karacamo kagenda neza. Ni kubisengera. Asante sana. Murakoze cyane.